banyakubahwa mwese mwitabiriye uyu munsi mukuru w'akaranga, umwe wese mu cyubahiro ciwe. Tugira amahoro, tugira amahoro, tugira amahoro. Urwaruka rukomeye mu Burundi bwifashe no mu Burundi buteye imbere. N'akanyamuneza kadasanzwe kuba dusubiye gukoranira ngaha dushajije. Ibyo tubishimira Imana yacu, nk'uko bamwe mwabibonye ubutumire no mu matangazo twatanze hirya no hino. Uyu munsi igenekerezo rya 20 Myandagaro umwaka wa 2025, ikigo cy'urwaruka cy'Imabayi kiramutse gikora uyu munsi mukuru w'urwaruka ku nshuro igira kabiri. Nobibutsa ko uyu munsi mukuru w'urwaruka ku isi usanzwe uhimbazwa igenekerezo rya 12 Myandagaro uko umwaka utashe. Mu gihugu cyacu nahone uyu munsi mukuru wama wabaye kandi urakunda kwitabirwa n'abubahwa batandukanye. Uyu munsi mukuru w'urwaruka wabayeho kuva mu 1999 mu ntumbero yo gukura inzitizi zakunda kubuza urwaruka amahirwe yo kugira icyo batereye mu iterambere. Aha twotanga nk'uburorero: kubura ubuzi, kutigishwa, kutavuzwa, kudakurikiranwa, gukumirwa. Ibyo byose bikaba dusanzwe tuzi ko urwaruka ari rwo rwinshi cyane mu gihugu, eka mbere no ku isi yose. Ngaha mu kigo cy'urwaruka cyacu cy'Imabayi, mu guhimbaza uwo munsi mukuru duca twishimikiza impano z'urwaruka rusanzwe rwitura icyo kigo. Tugaca rero tuwita ko ari umunsi mukuru w'akaranga, ariwo twita journée culturelle mu gifaransa. Mu birori by'uyu munsi mukuru turerekana impano ziri mu rwaruka kandi impano zitandukanye. Ikindi twabamenyesha ni uko uyu munsi mukuru wateguwe n'ikigo cy'urwaruka cy'Imabayi. Abenshi baribaza bati mbeko turi muri komine ya Mugina, iki kigo coco cy'urwaruka nticyari gikwiye kwitwa ikigo cy'urwaruka cya Mugina? Tubamenyesha ko mu bushikiranganji mu byo bujeje harimo urwaruka buratubwira indinganizo nshasha yerekeye ibigo by'urwaruka. Ariko kandi dufatiye ku itegeko ry'umukuru w'igihugu ryasohotse mu 2009, byaravuga ko komine imwe ishobora kugira ibigo by'urwaruka birenga 2. Aho rero muca mumva ko naho turi muri komine ya Mugina dushobora kuronka ibigo by'urwaruka byinshi cyane bitandukanye. Banyakubahwa, uyu munsi mukuru dukoraniyemo ngaha uri ku kivugo kivuga giti urwaruka rukomeye mu Burundi bwifashe no mu Burundi buteye imbere. Iki kivugo cyacu gihuriranye n'imbonaka zoza y'igihugu cyacu ivuga iti Uburundi bwifashe mu mwaka wa 2040 n'Uburundi buteye imbere mu mwaka wa 2060. Naho rero natwe urwaruka twibaza duti mbeko turi Burundi bw'ejo, kandi muri iyo myaka yose twari twebwe tuzoba tugezeho, tushikayo tumeze gute tutaronse mwebwe mudushigikira? Dufatiye kuri ico kivugo cyacu urwaruka rukomeye mu Burundi bwifashe no mu Burundi buteye imbere, tuhagarara cyane ku majambo urwaruka rukomeye. Kugira tuzoshike neza kuri iyo mbono y'igihugu, turumfuza urwaruka rukomeye mu nguvu, rugakomera mu magara, ubuzima bwiza, rugakomera mu bwenge, rukongera rugakomera mu vyiyumviro, mu butunzi, mu kwibeshaho, mu kubana neza mu kibano, rugakomera kandi mu buhinga bwa none n'ibindi bintu byinshi musanzwe muzi. Banyakubahwa, kugira urwaruka rwacu rukomere muri ibyo byose mpejeje kudondagura
murabona ko hakenewe ukuboko kwanyu kandi kunini. Iki gihe turimo turabona abanyeshuri benshi bariko baheba amashure, tukibaza duti mbega muri kazoza bizogenda gute? Bamwe baheba kubera ubugaba bwabo, cyane cyane ngaho iwacu hariho abaheba baja kwimba inzahabu. Inzahabu zari nziza ariko ntizari zikwiye gutuma urwaruka rwanyu ruheba amashure. Hari n'abandi baheba kubera ubugaba bw'abavyeyi. Ibyo byose rero tukabona ko ari inzitizi zidasanzwe kugwaruka rwacu rwo ngaha imabaye. Naho rero tuboneyeho akaryo ko kubasaba ibi bikurikira. Ubwa mbere tosaba indongozi zacu kudufasha mu gufata ingingo ikomeye zo guhana cyane cyane abana bihebesha amashuri atamvo n'imwe kubera ibyo by'inzahabu, aba basanzwe bimba inzahabu bakabuza abana bato b'abanyeshuri kuja kwimba ibyo by'inzahabu. Ubwa kabiri dusaba abavyeyi kuganira n'abana babo babasubize ku ndero yo kuziko bakiri bato na karengo indero iva hasi. Ubwa gatatu dusaba amashirahamwe akorera muri aka karere n'imvukira kudushigikira mu bikorwa byacu twama dukora vya misi yose kugira dushobore kuraba ukuntu twokurikirana neza urugwaruka. Ubwa kane dusaba urwaruka twese muri rusangi kwigengesera muri iki gihe huzuye ibigwara byinshi bifatira mu bihimba vy'irondoka bishobora kutubuza kuzoshika kuri yambona kazoza igihugu cacu, kwirinda ibiyoga bikaze bishobora navyone gutuma mu mutwe wacu haba nabi. Banyakubahwa, mudukundire mu kurangiza dushimire by'umwihariko aba bakurikira. Reka dushimire leta y'igihugu cacu c'u Burundi yo yemeye kudushiraho ibi bigo vy'ugwaruka. Uyu munsi tukaba turiko turiginana biciye muri iki kigo. Ndabasabe mu ntiza amashi yanyu tuyikomera amashi. Turashima cyane ukuntu dukorana n'intwaro neza, ukuntu indongozi zitwakira iyo tuzikeneye. Turashima cyane rwose ukuntu badushigikira muri ibi canke biriya, ari naho mubona ko n'ubu na nyakubahwa wa komine ya Mugina yaturungikiye intumwa kugira ishobore gushika muri ibi birori. Abakabiri dushimira n'amashirahamwe dusanzwe dukorana mu kugira iki kigo c'ugwaruka kimabaye kibandanye kija imbere. Ubwa gatatu turashimiye cyane amashirahamwe yaje kudushigikira, aho twovuga nka Buseko, Rem Foundation, hariho n'abatarashika bavuye muri Fondation Angie Burundi, Jeune Porteur du Changement, imvukira muri rusange zadutereye kugira iki gikorwa kije kugenda neza nk'uku twagitanguye neza. Ubwa kane reka dushimire abavyeyi bamaze gutahura akamaro k'iki kigo c'ugwaruka mu kuturungikira abana babo. N'ubu hari abo twari tumaranye iminsi ibiri mu bikorwa hamwe no mu nyigisho twari twateguye kandi byagenze neza. Twizeye ko n'inyigisho twaharonkeye zizotugirira akamaro. Ubwa gatatu turashimiye cyane ugwaruka rwaje ruva mu kigo c'ugwaruka c'Imugina rukaba rwaje kudushigikira na gone, turashimiye cyane. Ndangirize kuri mwebwe mwese, mwebwe ugwaruka bene iki kigo mwama mwaje kuhakorera ibitandukanye, n'ubu mukaba muriko mudutamisha. Reka ndabasabe mwikomera amashi menshi cyane. Turashimye rero mwebwe mwese mwaje muva mu mihingo itandukanye, abapapa, abamama, abasokuru n'abanyokuru, mukaba mwahevye ivyo mwarimo byose ariko mukaza kudushigikira. Imana yo mushobora byose nibaduhezagirire. Murakoze. Jambo yababa bashaka kunyishira izina anubondi kibandi bandi kuri misi yose kugira shike kundoto zanje iyo abantu bose baseja hose mu mihanda ndikomora bitarashikaho bigaragara suka kibigisha mu bikorwa byanje abavuga nabi bagwega icumu amaramare. Bless my way, you bless me. Bless my way, you bless me. Bless my way, bless my way. Wafasha mana, wafasha mana, wafasha mana.
Nachakora cyane ntakigitege umuntu n'ibyo yabize urima ikiro ukibonera hajya no mukamba esi afasha ubifashijeyo we bandanye ukore kikatuzicoke kuko hari umunsi abo bagusebya bazogusaba bless my way, bless me, bless my way, bless me, bless my way. Wafasha mana, wafasha mana, wafasha mana. Tu façais, This is no concert, man. No concert here is Jules Andre. Amasi.